rero tubandanye tuyaga. Donc l'année passée twaratanguye ama space kuko twabona yuko abarundi igihugu kibabaye kandi kirusha. Abantu benshi vraiment baravuga bati dede nituveko. Abantu benshi bari exprima barerekana nyene ko bababaye. Vyagira bije kure. Me tuza twumva ubwa mbere dede n'abanyamitwe baragerageje kubigwanya. Baragira akantu ka changement de mentalité, akantu ko kutubwira tuti ego basi nivyo ivyo twakoze si vyiza, tugira duchanger no mentalité. Hama biranka abarundi vraiment mwishavu ryabo barabereka bati eka ni mu hatuvire. Dede iravuga iti niza ntwaro za kera zishaka gutaha, niba abatutsi reka duteranye abatutsi n'abahutu. Haca haza abantu bavuga bati twebwe turabatutsi dushaka abahutu batuvire mu gihugu ahubwo bazohore basaba visa imbere yo kuza mu gihugu. Abo bantu bitwa babwejeri na bakositu na baziri ku nama. Turibaza tuti ivyo bintu bibaye ni bikigayemwe. Umuntu azavuga ya discours nyene ipruva yuko Dede avait raison. Uwo muntu ninde? Uwo muntu aza kutubwira yuko abatutsi bakwiye abahutu bakwiye gusaba visa. Tubizi neza ukuntu umututsi afashwe nabi mu gihugu, tubizi neza ukuntu Dede imeze iri kwirakorana na FDLR, tubizi neza ukuntu Uburundi buri mu ngorane surtout z'amoko kandi ariko gatsinga Dede ikorerako. Bakaca baza gukonfirma ivyo Dede iri kwiravuga. Mwese musubire murabijya ijya tweet s'il vous plaît. Nta muntu nagiye gufotora muhiri wiwe, ni Dede yonyene yamwifotoreye. Kandi n'umwana wa Kositu ari mu nama n'abashingiro. Donc dites-moi comment Kositu ashobora kuvyuka du jour au lendemain akaba le super tutsi de la sous-région, akinjira mu ma space yose y'aba M23, akinjira mu ma space y'abanyarwanda, tuzi yuko mu Rwanda habaye genocide ifatiye ku bwoko, mu nzankano z'ubwoko, akaja kubabwira ngo fite ngo batutsi ngo nitwe twari duhari ngo imisi ya mbere kwaho tubaca baraza mu nyuma ngo bazanana na katolika ngo baza kutwica ngo kutwambika ngo imigozi mu mwizosi, arazanye ibiteori. Heureusement les Rwandais baramumenye baramukagura nabo barihorera. Hari hasigaye ko natwe abarundi tumumenya. Rero je ndakeneye kubabaza wewe wowe ufise discours ya Kositu uvuga yuko umuhutu wese adashobora no kunwa amata, uvuga ko umuhutu ari umucakara, ko akwiye gusaba visa mu Burundi, ko bakwiye gusubira iwabo muri Oceanie. Umwana wawe ukacumurungika mu Burundi gukorana ama projet n'abadede, tukamubona ku mafoto kuri tweet officielle ya ministère des affaires étrangères, coopération et développement. Mbega ko tuzi amahera Dede ishira muri diaspora kuyacisha muri bashingiro, ko aribo bajejwe gutanga amahera mu ambassade na hehe kugira bakorompe la diaspora, kugira justement abo biyita les super tutsi binjire mu batutsi bo muri Nord Kivu bamenye neza uvira mbega muzoyifata ryari. Barabamenye, nta makuru muzoronka, muzobona ifatwa nta bindi. So ndaberetse rero yuko l'office du super tutsi Kositu est au Burundi depuis longtemps. Ingenda yabe hari umufrere nyandikiye ok bon ndaza kuvyishura hanyuma ego. Donc voilà murabaye 138 ya tweet ntibarayifuta muyigumizeho twese tuyibone, mwese muyilike, nanje ndayishize ko like ubunyane. Voilà tubibone neza kuva uno musi tubane tuzinanye kuko kubera iki ngizi iyi space mumbabarire ku bantu babonye mvuga nti eske igiteje ingorane mu Burundi ni Dede, ni Sinduhije, ni Gwasa, ni Pacifique nya oya. Je nama ndababwira kuva kera igiteje ingorane mu Burundi ni Dede, ariko hari abantu bashasha baje batubwira yuko ajya amazina atatu Sinduhije, Gwasa, Pacifique. Donc amazina atatu ya mbere agwanya Dede, bamwe barashiramo Bobe ariko mu nyuma baramukuramo sinzi gituma urumva. Mugabo batanguye baza ngo Sinduhije, ngo Gwasa, ngo Pacifique. Turamara nka 8 mois, ça fait 8 mois bavuga ayo mazina atatu gusa. Hanyuma batubwira yuko abadede iwana ni bikoko. Twe turabizi ko abadede ari bikoko, turabizi yuko Reverie ari gikoko, turabizi kuko nibo baturiye amaradiyo, turabizi nibo baturiye RPA, turabizi ko nibo baturiye Renaissance. Sibo baza kutubwira ko Dede ari bikoko.
me bo bakaguma bashiramo agataci akantu kugwango akantu ko kumarana ko gutwika ko mona persa kenshi nkuko bakunze kubivuga akantu ko kuvuga bati twe turabatutsi turiyemera abahutu turabanga bazananye n'ibintu byo gusarisha. Nibaza ko ico gihe babigira abarundi b'umutima twakubiswe n'agahundwe. Gukubitwa n'agahundwe ni gihe uba uri surpris n'amapropos ari intense et extrême abantu bariko baravuga. Ukavuga uti qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ewana nabo ntibana duha n'umwanya wo guhema. Baca batangura bataka Pacifique. Bataka Sinduhije, bataka Gwasa. Tukaba tuzi yuko Sinduhije Pacifique Gwasa aribo bantu ba mbere Dede yanka. Kandi yego ce sont des êtres humains, maybe barafise utuntu tutubari twiza ariko nkibaza nti none abadede bariko bakubita ruinale imwe igugwa entre 3 millions et 6 millions. Icupa rimwe s'il vous plaît. Umudede akagukubitira amacupa 10 iyo yari tournée yiwe ya mbere. Donc 70 millions ziragiye. Ubundi agakubita yindi tournée ngimbere yuko bataha. Ariko ukaguma utubwira ko Gwasa, Pacifique, Sinduhije. Imisi ya mbere turagerageza turababwira tuti bon, ego c'est vrai, ouais, Sinduhije n'est pas parfait et de toute façon, nous sommes 13 millions de Burundais. C'est pas sur lui qu'on compte pour changer le pays. Gwasa n'est pas parfait, mais ndaguye ndagarutse, sinumva igituma twumugira ko amaspace ijana tuguma twatsa tuzatsa. Pacifique n'est pas parfait, mais akazi akora kararuta abantu benshi nzi bo kwiteranya barijana bakagwiza na 10. Urumva? Kumenga murabana. Ngo magi nawe. So, bantu finalement bafise ama projet Bujumbura bakorana na bashingiro je vous rappelle, ni watwara documentation extérieure, ni we ministre wa coopération, ministre des affaires étrangères et de la coopération. So, ya Twitter ira foto iracariho, voilà, good. Amafoto yafashwe de toute façon, ama screenshot yagizwe naho bo bikuraho ibyabaye ari wumbajije ati c'est lequel nujya nyene asa na bwejeri ujya mugufi arakunda kugenda i Bujumbura abayambaye agakipa na twadushatsi tubiri tw'abajuife tuba turenga ko gatoyi kudukipa sinzi ko yadukuye ko mu nyuma ariko nujya mubona mugufi hari abatipe babiri barebare nundi mupiti mugufi cyane gose kujya kwa bwejeri niwe mwana wiwe. So ariko ukavuga uti wewe papa wawe amaze 30 ans hanze yakurungitse mu Burundi gukora ama projet y'ibintu by'ikijwife abadede baravyakira mu gihugu no kunwa amazi urinda kubuzinanye n'umudede juste kugira uronke n'igitoro na 20 litres urinda kubuzinanye na naka wo muri documentation kugira ejo bundi sinzi umuntu bambwiye umu politicien ngo kugira ronke isukari yarinda gutelefona abantu baba senateur. Donc wewe umwana w'umuntu yama ariko aratuka dede uri mu Burundi uri gukora ama projet y'ikijwife bro muriko mubesha nde? Ivyo bintu finalement byo kuza mutubwira ngo kite ubwo si mwebwe kite finalement konzi ba Bobe badashobora gutaha mu Burundi, konzi ba Muhozi babatuririye ama televiziyo yabo, konzi ba Magi ntashobora no kubahuka kurungika igitanda mu Burundi canke basi umupira wa football kugira abana b'u Burundi bakina umupira, ariko wewe uruguruye projet mu Burundi. Ico kintu reka tuciyumvire ko nk'abarundi dushishoze tuyage uno munsi ni free mic. Mwese muraza gufata ijambo tuyage kuri aba bantu bazanye ibintu byo kwankana bazi neza yuko abarundi bariko bari organiza b'ubwoko bwose, je répète, abarundi b'ubwoko bwose dede bishake biyige biyimare bariko bari organiza kugira dede bayikure. Dede muvyumve, hariho abarundi b'ubwoko bwose bari mu gisoda mu gipolisi n'abandi bari hanze bagira babashwarukemo. Hama mwarungitse des super tutsi kuza kudusamaza natwe twabakaguye kandi twabakaguye mu byanyu kuri Twitter yanyu nyene Twitter yanyu ya ministère ya affaires étrangères. Okay, ari hano ko arasaba amajambo reka ndabaha amajambo muvuge. Karibu umuhungu ijambo ni gwanyu. Karibu ujya wonderi yitwa gute? Ndabona basavye ijambo batazi ko bariko bararisaba. Bapfuye guklika kuri micro. Eloge karibu ijambo ni gwanyu. Eloge atari kudusamaza shikiriza iciyumviro canke je nibandanirize mvuga.
Ok, mumpe 2 secondes natse laptop kuko kenshi mfise telefone mbona amademande nk'abiri gusa. Hama tuze kubandanya ikiganiro cacu. Mumpe juste 2 secondes. Attendez. Attends. Hop. Natse ndonge backup. Ndagushimiye Renaud. Uranyumva? Yego ndakumva neza cyane. Yego je nari ko intervene ariko wari kuravuga ikintu kiri interessant ngo hari umuntu abajuri barungiko hariya mu gihugu. Ninashaka kumenya none iyo foto ko twe tutayibonye murashobora kuyidupartager gutyo natwe tukayiraba. Agera nubu ndacayibona. Ja kuri ijya tweet reka ndayipartage ngaha mwese muyibone. Exactement tuyibone hejuru kuri profile ya Space. Parfait. Klikako. Ok, reka ndabi. Sino kubera abo bari kurita ngo aba super tutsi bakwise ngo umuhutu ngo umwana wo muhutu umwana wo muhutu naje nkabona uri mu gacerere nkavuga iki kutabare utabishura je ubonye mbonze wibaze ngo nuko naguhebeye mba ndiko ndakuyiga okay aho ni zawa kuba nari nagize amakenga mvuga ngo umuntu none ari he je mbashaka preuve sûre ata bintu baza kuvuga donc ndabazaniye preuve sûre yo muri dede none turemeranya ko shingiro ari umudede no turemeranya ko ministère ya affaires étrangères twagwa na dede mais bien sûr umwana wa Bwejeri atumigwamwo mu ma reception yabo nkande none kuri twebwe tutamuzi nujya mu buhanga none we nubona ko ari mu tipe w'ubuhanza afise bya bintu by'abajuife kaga kipa bambara hejuru afise ubwanwa bucyo voilà muguyonze cyane ok mais on est parfait je ndaza ku intervenir ndacari hano ndaza ku intervenir mais sinon merci pour cette précision là hariho umuntu yitwa I and Rastafari nawe nyene karibu cyane karibu I and Rastafari mwiwe neza muranyumva ego turakumva neza okay mbeka mbanze ndagushimire espèce impamvu nagushimiye bivuye no ku mutima no ku espèce yaje yihuse gutya si ibintu wari warapanze ariko iyo foto ndayifise kuvuja munsi nyene 23 Mai ariko narahoze kuko je wundi umukristo mu mutima ndaguha 2 semaines zo kuyihana utihanye ndakubita nuko nukubanza kabaho igihe cyo kwihana ariko ikintu nanifuza kuvuga nashaka kuvugira hano kuri Space kwa kwanza gushimira nyiri gutegura Space Reynolds icyo nashaka kubwira buri murundi wese ari hano ni kimwe gusa ngira ngo murabizi ko iyo ibihe bose sindi umuhanga mu by'intambara cyangwa se mu by'urugamba ariko urugamba rwose ruhora rugira igihe rugeramwo abari kurwana bagacibwa intege nabo bagwanya n'ibintu byamye bibaho buri gihe ngira ngo mwoshubira mu ntambara zose zabaye nimushaka mujye no mu za Bibiliya abanyayisirayeli bahindukiriye ntuze baramugwanya n'ahantu hose nta na hamwe ibyo bintu bitigeze biruko biri hose ikintu nshaka kuvuga nitureke kuba abantu bo kuza hano ku mbuga nkoranyambaga tukaza gusamara cyangwa se kuza kumva ibyo abantu batubwira batubesha ata mafakite bafise kuko uyu munsi iyo umuntu aje akakubwira ko ikibazo kitari sendede ikibazo ari Sinduhije nkaho wagira ngo Sinduhije niwe yabayeho agaburira amazirantoki abanyagihugu kandi turi 12 millions d'habitants mon frère dufate ko Sinduhije pas de problème none les 12 millions 999 basigaye Sinduhije na Gwasa na Pacifique okay je nawe ni turabarundi cyane bo bese abarundi cyane abandi bose s'abarundi dufate ko ari abarundi 50 bateye ingorane abasigaye s'abarundi cyane ngira ngo ibi bintu nabivugiye kuri Space ya Ndoneza ndavuga ngo ntago gutabagwa ku Burundi kuri mu minwe y'abantu babiri canke batatu canke bane canke 50 turi 13 millions canke 14 millions z'abanyagihugu ntago gutaha biri mu minwe ya Sinduhije canke Gwasa canke Pacifique canke Reynolds ico ni cyambere cya kabiri ntago gutaha kano kanya biraba ubwoko bumwe buri muntu wese ari hano kuri Space agomba kuvyumva nyine niko biba bimeze ntago bishobora kuraba ubwoko n'ico ni cyambere naravuze rero bantu turi hano kuri Space cyambere cyo biragoye gucecekesha umuntu Imana yahaye telefone ikamuha
ko ari mu gihugu abona internet byoroshe biragoye kumucecekesha ngo uzomubuze kuvuga oya ntabwo bishoboka but you like be focused kuco ushaka kugeraho kuco wifuriza igihugu nta kindi icyambere uwo muntu araza akakubwira ko abo bantu bakorana na CNDD cyangwa se bamaze imyaka 15 ntaco barakora kandi bagakwiye kuba baragikoze ariko nawe abamaze iyo 15 ariko bavuga kandi ibintu bidahinduka bitigera bihinduka none hagati uriko ravuga no ariko avuga uri kumva wifuza ishiza kuri wari ese ayo majambo azotugeza uyu munsi abantu baraza bagashaka gukoresha ikintu cy'amoko nka nk'ikintu kibarenge ariko nta nibyo bikitugeza abantu baramenye ubwenge sha sinzi ukuntu no bivuga ariko uyu muntu Kostara ntangaje bitewe n'ivyo nayo nsanzi yandika ariko gusa icyo nshatse kuvuga ni kimwe reka tube focus reka tureke gusamara kuko nkeka ko nta hantu bizotuge nta naho byotujana icyambere cyo uwo muntu naza kubwira ko Sindrija ari uyu kubivuga n'uburenganzira bwiwe ariko wemenya ngo we uri kubivuga ni kuri gukorera kugira ngo basi nizerewe cyase ndagukurikira ico nico cyambere dushaka gufokasinga icya kabiri iyo umuntu wamuvuze ikintu gihera ku munsi wa mbere kugira ku wanyuma kitigera gihinduka imyaka 10-15 wumva ko uwo muntu we ari iki kwisi abantu batamuraba abantu uyu munsi abo bantu bose bari mu bihugu byo hanze nta numwe ari mu gihugu ciwe hanyuma ivyo byose babagiriza kubera iki amakunga bari kubaraba gutyo ushaka kwereka amakungu ese ivyo bihugu barimo ni vyabo ku buryo bokwikora ivyo bashaka ariko mu ijambo rimwe n'abandi kugira ngo ntange umwanya abandi bavuge nuko gusa hari hageze igihe twicara tukibaza ngo niki dushaka niba tugishaka tukibona mu buhe buryo ese ni mu buryo bwo gukwirikira ni mu buryo bwo kumanipira abantu ni mu buryo bwo kumva ideology zidafise aho zishingiye nuko umwanya ni mutari ko reka ndabivugeho iyo uri kumva umuntu nka Kostu ariko uza akavuga ko Sindrija afise ideology genocidaire mu gihe we ku giti ciwe akubwira ko abahutu atari abantu ashaka kukubwira ngo abantu s'abantu mba ni kwibaza hagati yawe ubwo nawe ninde afise ideology genocidaire rero hari hageze igihe vraiment abarundi duca ubwenge tukamenya ico dushaka ico turi guharanira n'uburyo tuzokigeraho uyu munsi umuntu araza yavuga ubwoko butari ubwawe kiba kibaye ikibazo ababaye mu genocidaire kuko atavuze ubwoko bwawe iyo avuze ukuri kutari kuri bwa bwoko bwawe egara abaye mu genocidaire egara abaye umwicanyi kandi ubwo ndavuga regional ubwo ari kwica abatutsi bo mu karere kose ivyo murumva se bizotugeza he murumva bitegeje kutugeza he nihe hantu bizotugeza oya bro Rastafari wende umvura umurasta reka tuyagukuri umudamu atwara Kosito uko burya Kosito c'est juste un fusilier abantu bibaza ngo ni wabatwara non c'est juste umuntu bashira hajya kugira rase n'umufantasin umudamu abatwara ziri kunama barigeze kumubaza Pamela ndondeza yaramubajije ati none ziri kunama ego ADD n'abagenocidere kandi dutwawe n'abagenocidere kandi kite n'abagenocidere genocide basi twokira gute abarundi twokira gute umumere urazi ibintu yamwishuye ngo hakuye amatora turavuga tuti none ndende yonyene ari imbere y'aya matora ya 90% 98 n'icenda donc .9 donc turibaza tuti non baramubajije bati uri si ivyo uriko uravuga uri sûr ko dede izohava ku matora ngo je mbona vraiment ngo urumva ngo bari démocratique ngo c'est un pouvoir démocratiquement élu ngo bakwiye kuhava par la démocratie je suis désolé nta génocide nimwe ku isi yigeze ihezwa n'amatora igihe Hitler yariko ara génocide abayahudi abanyamerika canke abafaransa abantu bose bariko baramugwanya ntibavuze ngo mutanga tugira amatora hama turabe utsinda amatora hanyuma ucu hava Hitler oya uriko uragira génocide abantu barakugwanya bakagukubita nyene yitwa gute wa muntu wo mu Rwanda Habyarimana ariko arica abantu mu Rwanda abatutsi n'abahutu modere yabamaze FPR ntiyamubwiye ngo bro murazi ngo reka tuje mu matora nani ngo hama ngo tuvyiyumvireko wewe none mwe mufise groupe iri convaincu yuko ivyo bintu abo bantu ari abagenocidere vous criez na twese muriko mutwita abagenocidere mais vous voulez des élections hari agahatse plus on découvre ko umwana wawe yagiye kugurura projet mu Burundi bashingiro baramutumira mu nama tukaba tuzi ko ari bo bajejwe gukorompa la diaspora les amis où est-ce qu'on est hari ikintu namye niyumvira ndavuga ati ariko ntihazobura umunsi nzogera ku iyo space nkakibaza ishobora kuba space yazikonama canke ya Rumata
narashatse kwibaza ko je narabaye igihe kinini yankurikirana space zabo topic idahinduka Alexis Nduje ni mugenosidere Rede Tabara n'abakozi ba mu mbabura kwanza nyemo Rede Tabara hano ariko nabo n'abantu bari hamwe kugira ngo batugeze ku bo n'abantu duhuje ko Dede ari kibazo mu Burundi niyo mpamvu ndabavuze buri gihe topic ari iyo ndavuga nti nta buri murundi wese hano kuri space reka tuvugisha ukuri ushobora kuba wumva ivya rumatavuga ari byo ariko abivuze imyaka ingana gute byibura rimwe uzomusaba space igira titre ivuga ngo nyuma yo kumenya ko Sindije ari umugenosidere nyuma yo kumenya ko Rede Tabara kwana na Dede tugiye gukora iki kuko uko biri kose niba amaze imyaka 15 avuga ko Sindije ari umugenosidere uko biri kose abo yigishije baratahuye so hageze rero ibikorwa ntabwo turi kwita oya tuvyoroshe je ndababaza ubivuze okay je nk'ubu nobona umwana wa Sinduhije atumiwe na Shingiro mu nama na Shingiro bicaranye noca mvuga nti vya bintu vya kite n'icyo novuga nti hari akantu gahaze sivyo je nobona umwana wa Pacifique ariko atumigwa na Shingiro afise ama projet pourtant Pacifique ntigera tukabahutu ntigera eka mugabo turazi ko Dede iri kwira visa donc muri make wa muntu yamaza kuzatsa mwana wiwe kandi na pas 6 ans ariko akora ama projet y'ikijuife hari kandi rero kandi atumigwa expliquez-moi ça please rero ico rero nico kibazo kuba Pacifique adatuka abahutu kuba Sindije avuga ukuri ku bahutu ngo egari nyine ico kibagira genocide kinabambura ubwoko bafise uyu munsi niba yarari mu bwoko bifuza araje mu bwoko badashaka ico numva naco kibazo nkibaza none ico niba ari cyo kibazo murakeka ico kibaye kibazo tuzogera he sasa ni bivuze ngo Dede biraheze Dede n'abana beza ni intwari reka tunazishire mu ntwari z'igihugu biraheze duhindukire tugwanye Sindije na Pacifique abarundi baracha babona igitoro abarundi baracha bivuza abarundi baracha babona amashuri meza abarundi baracha babona amabarabara meza uburundi baracha bugira ifaranga ry'agaciro nitwagwanye Sindije na Pacifique umuntu ubwo niba ari iyo nzira vraiment mutubwire abo bantu bongera ntibotugora reno abo bantu baronshe kubagwanya abantu oya urumva nanje nabivuze iyo abari gwasa na Pacifique na Sinduhije baduteye ingorane vraiment uburundi bwoca bukira ariko bikosa abantu bokunda yego je nivyo nibaza mwe sinzi ico muvyibaza ko yego reka duhave duha ijambo demokrate hama turihe disimase demokrate cyane yego rasta igumire ngaho igumira murakoze cyane Reynold ndakuramukije ndabaramukije gose n'umutima mwiza murakoze cyane kuri kino biganiro muteguye je numva no gushimira bitagira uko bingana vraiment kuri space tuzaniye no kuri ikintu cerekana wa muntu bwejeri kwa twumva wariwe twizere yuko ari abantu no munsi bagiye gutahura ba bantu bakiriye ikintu cyitwa kite n'umwigisha wabo ngira ngo n'umudirecteur wabo vraiment birababaje ariko biranaryoshe kumenyekana nk'uko kubona bigiye habona cyo gituma je mvuze nti ndagushimiye cyane gose none rero ubu twara twibaza tuti mbega ba bantu bazofatwa ryari bazofatwa gute ubu bwejera azosura kwigisha iki sindumuja ziri ku nama hari no oya bega nandera bafise amahera bariye bro wari ushobora kwibaza amamonto abadede bafise nzobaha ama preuve undi munsi barariye amahera bazoguma bavuga baririmba basara wewe niwe baze ngo hari isoni bafise kuri ico kintu ndabasavye mbabaje kuguciramo mu ijambo ariko nta nisoni bagira bandanye ndakumva cyane bo isoni zozo bazitaye kera kuko urashobora kwibaza umuntu afata umwanya akicara akumviriza inyigisho za bwejeri ukumviriza ibintu bwejeri avuga ukazobona mu kanya gato araposte uwitwa Kenny Korode ngo numu FDLR aho niwo muntu wa mbere yumviriza bwejeri hajya uwotanguza bwejeri na wotandukanya bwejeri na Kenny Korode abantu wotandukanya gute ugasanga ikintu buri cyose buri mwanya wose ikintu bavuze bagaruka na genocide mugabo nta munsi numwe yokwigera yumvira ati mbega mu Burundi abantu twahunze twosubira gutaha gute urugamba rwabo nuko kutwereka bati Pacifique no mu genocide ari muri kite gwasa Reynold rero bafise uburenganzira bwo kubwoko umuntu kanaka no kuba umwaka barafise ubaho ubwoko nabo babwaka rero bano bantu je nibaza ko ivyo gusamara vyohera hanyuma umuntu akaberurira amaspace yose bakoze umuntu akayinjiramwo akabereka ukuri kandi kuri kuno kuri utweretse ntibigarukire ngaha ubandanye n'abandi bashira habona kubera je narigeze kuba bari umunsi umwe wakwatatse ngo watumiye gwasa menga baragize space yaso kumara umunsi wose narumve umwe muri bajya bakobwa ujya yiyita Sindumuja urazi yuko umu ex wiwe ari umuntu w'umudede akomeye cyane w'umudiplomate yibera muri Kanada reza inzoza ndabisohora n'amafoto muze muraryoherwa aza kwivugisha ngo urumva wohinja mu genocide okay wovyamana n'umugenocide bro niki
nukuri vraiment amashi menshi kubona umwana wa Bwejeri yicara na Albert Shingiro rero mutahure ko babantu barabivugisha bashobora kubaca mu mizi niyo muri bakabasanga yo ryasha no sene David ditanga bwa bundi burozi koresha mu kwica abantu bifise iyo bica heshi bifise iyo bishika kure rero twifatikanye n'abandi bantu bose batahura yuko umwasi w'u Burundi ari sene David umwasi atumye uburundi bubuko buri ni sene David ntabwo ari Pacifique ntabwo ari Gwasa ntabwo ari Reyinode ntabwo ari Mangetengete ntabwo ari Maragarite barankitse ntabwo ari baje ba Bobo Ruburi kabatuririwe ivyabo byose ntabwo ari batwe twese twagizwe impunzi mugabo birageze yuko tumenyana kandi gushira ukuri abona birahimbaye umuntu akamenya abo bakorana no kuri je numva atakiri no kongera ko reka mekanya abandi naza kugaruka wakoze cyane Reyinode Ego merci hari wanditse ati reka ndabibutse ko Shingiro yari ambassadeur w'u Burundi muri Nations Unies i New York imbere yuko aza gutwara ministère ya affaires étrangères kandi bajya bose mwama mubona effectivement n'abarundi bo muri Amerika biyita les super tutsi ça commence à venir va connect the dot namwe ni mu connecting the dot Shingiro yaje ava muri Amerika baba super tutsi bose b'abarundi baje bibira muri Amerika baje kwatsa kuri space baza bigisha urwango nuko tuze turiga kumenyana ijambo ni rya Dismas hakurikire Gilbert ndabaramukije mwese amahoro Reynolds amahoro wakoze cyane kuri space jewe nibaza yuko sinza kuvuga ku bantu mugabo nza kuvuga kuri sujet nigikicishe uburundi nigikicishe uburundi n'abarundi bamwe harimo abadede mugasibo bonyene sibo bonyene kuko igihugu nticyatangwe gupfa ubunyene kumbure hari babadesi kubera twihojeje ko ata genocide yabayeho no kuvuga yuko turiko turakomeretsa les victimes munkundiye kuri jewe ishire mu kibanza c'umuntu umuntu yapfuye akicwa n'abaparipehutu bavuga ko barongowe na Rwasa kugira babogora kutu aha turiko turavugana ngaha muri mwebwe mwese nta numwe nzi physiquement gusa twaramenyeranye kubera aya space ukamenyanye n'umuntu twamenyeranye kubera tuvuga rumwe rero osironda tutaravugana ukuri ngo tumenye tuti okay uyu muntu uko mwabivuze hari miliyoni 10 zingahe z'abarundi shira imbere umurundi ataco yakoze mutaravye ubwoko bwiwe muvuge muti wa muntu imbere rongora abarundi mu bugora igihugu kuko caraguye mu manga ahandi hoho tuzoguma muri reka ndabibutse nk'ikintu kimwe ndazi yuko n'ubundi ngaha hari abo bijya gukomeretsa nka jewe mw'ijoro riri aho bariko baranturira bavuga ngo uhigwe ndadaye ntapfe je umbwiye rero uti ndadaye n'umuero ubu nkomerekeje umurescape umubwiye yuko uwamugiriye naba kubera ari umupozi wa dede ari yacitse intungane ngaho uba umurenge ya Karimbi rero muri respect bafitiye narigeze mvuga yuko Gwasa bari intungane mu maso yanje canke hariho umuntu wobuzi muri space twatumiye aravuga ati Gwasa ni webukiriro bwacu tuze turayaga ukuri kameme ntidukurikire discours za Maxime baza twandikibara uno munsi on va se défendre kandi j'ai tout mon temps asha ego reno baza yuko ndakwitavye kubera twavuganye kubera nzi yuko ivyo uvuga si yaba ari unkomeretsa sinisi uko nakomeretse ça suffit ndabivuze mugabo kubera ndababara abarundi nimba dushaka kubaka uburundi buzima ifo ko tuvugana ukuri tutiyobagije n'ikintu na kimwe ibi muri ko muravuga iyo turiko turadiscuta bien sûr kuri Gwasa kuri CNDD kuri Sinduhije canibuka muri 1996 washaka bariko baharira turi kuri ene abanyeshuri bariko baraharira hagati igihe hari tentative ya coup d'etat ngo igihugu cofatwa n'abagaza canke ubuyoye mwaje mutizime kandi imitsi y'abanyeshuri bara on était encore jeune mais je me demande kweri kino nta wundi murundi ashoboye gutwara kwabo hari hico bafise boba barakoze kibi naho hariho byiza boba barakoze kibi kibabaza bamwe canke abandi kubera iki tuguma tudiscuta ku bantu bamwe hama kubera iki tutavuga ukuri uwakoze ikibi yaragikoze aba ari umututsi uyakorana na sendede
ndamuhunga nk'uko mpunga umujenosideri w'umuhutu nabonye anyirukako setu nivyo nashaka kubabwira mubanaye muganira murakoze. Alors, Dismas, reka jewe ndababwire ico nibaza tubandanye tuyaga kuko akwetu si ibintu byo gutanga umwanya ukatuvundereza umuntu ngo yaye ngo wahejeje ngo 3 minutes zawe. Uno musi ni free mic. Donc le micro est libre kandi barundi kati. Uza gusaba ijambo atevye byose byaheze tugira duclôture tukarimwima nimuze mu nkoroke. Sivyo? Hey, mwiriwe. Oui, Gilbert, inga gato nishuri ikintu kimwe Dismas kuko c'est très nécessaire. Kumbure urazi gituma baramushizemo uburozi mu mutima baramwumvisha yuko hari abantu batatu gusa mu Burundi bashobora guhindura ibintu muri za 13 millions baca bamubwira yuko twebwe twatwo turondera gushiraho gwasa canke sinduhije canke abandi bantu ku bwanje c'est vrai je ndatabura umubabaro wa Dismas nanje ndafise abantu iyo ndababonye numva umenga igihugu capfuye kubera bo kandi sindo bashaka yuko baza au pouvoir mais tihoca havyuka umuntu du jour au lendemain yemeza nkuko mengana umutelepathe ngo bajya ngo bashaka gwasa ngo bajya ukacuja ko kavyemera nawe uri umuntu akuze ico ni cambere ica kabiri je ndibuka kera ntangura ama space mwese abantu bose baguma bambwira tumira sinduhije tumira gwasa tumira pacifique ndabatumiye muri space ya groupe y'aba super tutsi ikirahaguruka itangura kunyagiriza ibintu bitabaho kwisi itangura kuvuga ngo nshaka ko gwasaza ngo nshaka ko sinduhijaza finalement bariko bavuga ubwoba bwa CNDD-FDD ntibariko bavuga ivyanje ahubwo bashaka kutunumisha Dismas humura abarundi barahagurutse sawa kandi ndakwibukije ko Burundi ni 13 millions d'habitants nuko mumenye yuko mutazi bose mugaba uburundi bwarahagurutse mu bifatuko Gilbert sinzi ko kugira nuko ngundira hariho yego je ndagukundiye byose ni free mic uno munsi je ndafise umwanya wanje yego sinzi hariho n'uwundi muntu kandi w'umugenzi cyane yambwiye ngo hariho abantu banshizemwo uburozi franchement uko nukundenganya nukurenganya nabo bantu ko yandakuze sinkira umwana ivyo mvuga biba bivuye ku mutima mba nabubije mwese ntawe sukuvuga yuko hari umuntu yashizemo iciyumvira iki canke kiriya ni biri muri jewe ivyo mvuga ndi responsable wabyo murakoze. Dismas nubifate nka attaque bivuga ngo ijambo rimeze nk'imvura imvura iguye itegerezwa gusiga trace bajya abantu bumvirije uko bigenda kose barasiga trace ego oya nta kibazo si bikoda kwishura juste pas merci bro Gilbert ijambo ni gwanyu hakurikire Andris Pavlov. Ego umwiriwe Reynold mu bisanzwe sinje kuvuga byinshi ahubwo narinje kubaza akabazo canke icyo nosaba kuri mwebwe mwatunganije kino kiganiro numvise mu ntangamarara mwariko murazana amakuru abantu batazi kuri abo bantu dora twumviriza bazana ibintu byinshi. Yego Gilbert washobora no kumbaza n'abandi nico nagenda ndabasabe nti Reynold imbere yuko kumbure muha ijambo abandi bantu mufata umwanya kuri ayo makuru numvise mufise kujya mwari mwatanguye muri introduction kuko ikibazo kihari mbega abo bantu bavuga bijya bafise inyungu yihe bifuza gushika ku ntego iyihe twumvise ivyo bavuga rero nanje ikibazo birakunda niba amakuru ufise atoba arayo kubakorera intebe ishushe kuyasangiza abandi ku buryo abantu bamenya ati bwa bundi b'abantu nabo narabonye ko ari waratanguje mu minsi heze ikintu wari wise ngo abarundi tumenyane naje nari mfise amatsiko yo kumenya abo bantu bama bariko baravuga ivyo abo bantu bama bariko ndakubaze mon frère ego wewe wosanga dufate ndiko ndaraba nyene abantu twemera umwana wa naka canke umugore wa naka akorana na bashingiro unaka yama ariko arabita ngo abahutu abantu ngo nibitungwa ngo nibasabe visa kugira bagume mu Burundi ngo bavuye muri Oceania mugaba bakaca kugira yuko wewe nyene wewe Gilbert uri muri kite wewe nyene nzi ukuntu wahunze ingorane wahuye nazo i Kigali ukuntu vyari bigoranye gutuma ku muryango byose akaca avuga ngo bajya barabizi na nyemwo deja dukuremo ubube gito no kubura ubuntu abafise ariko ukaca usanga wo fete none dede nitubizi wowe kugura station ya essence kubabaza umwe mwamutubwiye mugabo nimba mufise n'amakuru y'abandi mu yadusangize kugira ngo jewe rero ukuntu nkora
utambajije uti amakuru ya naka précisément sinza kuyaguha. Renaud, Gilbert icyo ashaka kuvuga watubwiye umuntu witwa Raisa yitwa Cindy Mojano kuri Okay, uwese ujya mu tipo mu diplomate yitwa Edimbona. Edimbona tumubona ku mafoto ari kumwe n'abantu b'abanyatura, abantu b'abajenosidere akorera mu Runziza. Tukamubona mu mafoto ariko akorera Ndayishimiye muri diplomasi. Wowe woza uri mu ex wa Edimbona kumbwira ngo nahaye interview gwasa. En plus nayimuhaye kubera mwabinsavye. Mukaca moza kunyambika ibara. Ivyo ni biki les amis? Oh. Rero ivyo ndiko ndavuga byose barashobora gushingisha urubanza. Jenny bon. Sivyo none. Ego je na tubandanye. nagobye gusaba nimba ufise amakuru no kubandi wo yadusangiza. Ariko Renaud. Yes man. Okay, kubera hano dufite abantu bageze kuri 300 personnes et pour ne pas que ça paraisse comme étant une ingorane. Olivier, can you mute yourself? Olivier wari ku kazi. Ndi ku kazi mumbabarire gato nari mu nama mumbabarire gato. Donc nari kuvuga rero par rapport ya space urafise abantu benshi bari kwatwumviriza sibyo kandi nabo bantu muri ko muravuga bari hano twako twavuga ibintu by'ubube gito ne tombez pas dans les mêmes tares nk'ibyo abandi bakora icyo wotubwira gusa nkuko mwene wacu avuze mu kanya reka tumenyane sibyo tumenye abo bantu turiko turavugana nabo kubera si yana affaire que je m'oppose souvent nicyo kintu cyo kwitaranya amazina je nabonye ukuntu bakwatatse effectivement ça m'a fait mal franchement même kuri ibi bintu by'ama space turashobora kuba tutumvikana mais kugenda gutuka umuntu personnellement ukamatoka kuri se ukamatoka kuri famille oya papa wanje yitavye Imana en plus exactement donc pour abahondogo de cette génération sinzi kuzi umwami Nsoro son petit fils w'umwami Nsoro yitwa Butari niryo zina ryanje 16 imbéciles baza kunyataka uno munsi nanje sanga bakorana na DT ministère des affaires étrangères kuyifoto umwana wiwe donc reka tubiraba. OK mais ariko tu as une bonne plateforme hari abantu bari kubakumbiza kandi bose burya baribaza ibintu kubera ce n'est pas normal que nous voyons des attaques aussi personnelles kandi turi hano kenshi tuba turi hano tushaka kuyaga naho tutumvikana du moins ku bijanye n'u Burundi de temps en temps mais hari abantu bifatiye ku kantu ko kwita abantu bamwe wabona ngo sabahutu ngo sabatutsi ngo nabahutu ngo abantu bavuye rero ibyo bintu biratuma n'ibintu na objectif bayi bafise soit yeshuwa soit n'ibyo bariko barakora tubifata tukabitera nabo donc bikaba finalement que de la bouillie poto ugasanga nta namwe biriko biraja kubera muno munsi abo bantu mose mwavuze mwariko murayinimera n'abantu uno munsi urabye bari consistant sur une seule chose être négatif par rapport à certaines personnes ou personnages ou personnalités bakora muri ntuza batari bakora dans certaines catégories de métiers c'est-à-dire aba journalistes abantu bakoze mu ma ONG donc dans des machines ataganira ntuza ibyicaro bya politique et tout ce qui s'appelle soi-disant CNDD-FDD ou je pourrais même dire umuhutu kubera urabye neza uno munsi hari ingorane bamwe bafite nagukiriyemo bajya bati bavuga ko basazi mu mutwe iyo bavuze ngo naza n'umuhutu umenga ni accusation. Oh tout à fait kuri bamwe c'est nicyo niyandi nababwiye c'est supposé être péjoratif urabona ngo kuba umuhutu burya c'est péjoratif bakaca bavuga ngo bamwe ngo ce sont des ngo wewe ngo prenons exemple ngo wewe umuntu usurpateur d'identité urumva ngo icyo kintu uwo muntu abivuze agufatira hehe wewe none ibyo ariko arabivuga azi ko ari inde wewe kandi navuga abarundi rimwe na rimwe ntitwiraba dutunga urutoki umuntu ariko tutazi neza ko ari zitatu ziko zaturaba hari ibintu byinshi bikorwa muri aya space rero nous sommes tous des adultes mes amis hari abantu hano bafite abana kandi nabo bana rimwe na rimwe baza muri aya space donc comporte-nous en adulte kandi hano ibintu byose two turakora biri enregistré à un moment donné il faudra payer les comptes rero iyi space ni space nziza wagize Renaud jewe byajyanye amakenga kutavuga mais je suis content que tu aies l'opportunité de leur répondre kandi nanje je suis anxieux de savoir un peu plus merci beaucoup. Yego vraiment inge ndabe yatwita ko abadede batarayifuta
en tout cas mwayibonye ni ministère affaires étrangères jewe hagera nawe tuyagukuri umunsi wabonye umwana wa Pacifique yatumiwe na Shingiro ntuzavuga uti mbega uyu mutipe ntari ko aradusuka hagera bon Andris Pavlov ndakumva ndabona kuri munama sorry ndazi yake mose bisiri kuyaga uri munama Andris karibu jambo ni kwani amahoro ego kugira ngo ndabaramutse reka jewe mbandanye kuri titre sinohava mvuga abantu rwose kuko nkuko twama tubivuga iminsi yama buri gihe yerekana umuntu wariwe bwawe jewe nisunze uyu mutwe w'intuzenya w'ikiganiro je nabavuga ko Uburundi seaho fo construire byose kuva mu ntango kuko ahantu henshi ugenda uhasanga reka ndabakaruriro kamwe gituma mvuze ko ari ibintu biteye ubwoba ibi bihugu duhana imbibe ushobora kuja za Uganda za Kenya za Sudani ahantu muri milie iri ampe perdi ugasanga y'umurundi ariko atembereza nk'utuntu tw'utuyobe gutyo ukibaza uti none umuntu yashitse agute byagenze gute donc abarundi turiko dutumutwe mu bintu byinshi pour dire yuko c'est plus que urgent ubu kugira ico dukoze rero je ico mbona ni muze vraiment twitera iteka turabarundi nta barundi bo kubaho menga dusavye indaro menga tugira ubuntu kandi kwitera iteka jewe nama mvuga nuko gusa ntaheruka kuvuga nuko tugira ibikorwa kuko CNDD-FDD ikintu conyene gusa gishobora gutuma bagira nibikorwa no vous trompez pas kuvuga amajambo kuvuga space gusigura histoire ingene mwezi gisabo yaje canke ntuzenya ntabwo bibatusha ndabaha uburorero bubiri ejo bundi ngira mwarabonye le président de la République ubwoba yavugana avuga ngo hari abantu ngo bagira bamutere ibintu yumviriye mu mutwe kubera gusa avuze ati M23 irikirasa niyegereza ngaha kandi M23 bavuga ibi urabona ko yari yapanitse abantu bamwe baravuze ko hariho abadede bo hejuru bari batanguye guhungisha imiryango donc atagikorwa basha tuzoguma dutera inkuru bon ico rero je niyumvira kugira simpave nihariza kuko sibuvure ubu unya baraza bagafata ibintu by'umuntu ngira mwarabonye ahantu mu irohero abana basigwa n'umuntu mutamerutse kwipfira baje babasambaguriza ko inzu yabo mwibaza inzu y'Ibujumbura uzokura he yindi parcelle uzoyikura he mugabo ico cara kigaruka ko mu ntuzenya mu nyishu rero ikibazo gihari ni dede jewe reka manze mperaho mugenzi namwe barundi turiko tuganira ikibazo ni CNDD-FDD na filozofi yabo bavanye mu ishamba batigeze bemera guhinduka bemere yuko baje muri societe ibamwe abantu societe ziri normale zibamwe abantu zigengwa n'amategeko ico kintu carabananiye gutahura kubera ko rero byabananiye gutahura nico gituma ubona ibintu byose bavuga nta mutegetsi avuga ataravuga ngo ibintu ngo twagize ngo tuzobereka kandi barundi banabitweretse kandi ibaza abantu bagira 2010 icivugo c'amatora bakavuga ngo nimba ngo shiririza ngo niziri mu magi donc bavuga ibintu bumva yuko vure batari ibintu bihumuriza bo bacemwo ntibabona nk'abo bandi bacemwo ntibabona donc ni ibintu nuko gusa turi un peu passif nk'abarundi mugabo ni ibintu byari biteye isoni ni ibintu byari biteye ubwoba ubu rero urabona igituma mvuga ko CNDD-FDD si buvure c'est un danger ne vous trompez pas nta nubwo ari danger kuri ku Burundi gusa ni danger kuri meme ku karere daba politique aba bene wacu bo muri Kongo basigaye bagira zo gufata abantu kubafunga kubanyaga kugira iki no bafise ntuzenya bari kwishure rya CNDD-FDD donc c'est un danger meme kuri generation ziza daba ingene baradikariza abana batoyi ukumva baririmba ibintu bafashe ku mutwe biri terrible byuzuye urwango donc c'est un danger ibwirizwa kuba eradike nta kuntu turabarundi miliyoni 10
turabarundi miliyoni 10 sinumva ingene vraiment tutekereza tukanuma imbere y'abantu majana 200 ijana canke bangahe bigize ibihangange bon nimuze rero en plus y'izindi initiative zoba ziri yankuru jewe ndi muri anonymous shobora kuba ndi n'umuntu muto mugabo je propose iyindi initiative ifo ko tugira ihuriro riri digital tukagira abantu dukorana sur terrain d'une facile physique ivyo vyose naho twokwiha umwaka naho twokwiha igihe kingana gute n'imyaka 10 iraheze tuguma tuvuga jewe vraiment abanyepolitike bacu sindabagayira mugabo gushika n'ubu mu ntunge sindigera ntahura ingene usaba ubutungane umuntu yakwanga Andris mikro yari yikufye wari kuvuga uti sindumva ukuntu usaba ubutungane wari kuvuga uti sindumva ukuntu umuntu yosaba ubutungane umuntu yamwangaje nariko ndavuga nti sinzi ko umunyumva umva neza 100%. D'accord. Rero ndavuga nti nta muntu asaba ubutungane umuntu yabumwimye. Ubutungane ni nk'iteka. Ubutungane ni nk'iteka umuntu aragiha. Nivyo nanye ndavuga ubushize aho jewe naherukira kuvuga. Jewe wewe tuvukana wewe Reynolds. Ukaburi igitega kwitongo. Ugaca ibitoki ukagana urwagwa ukirira imihwi. Jewe ndiko ndaherera ibujumbura. Nkaguma ndakubarira nti nyamara rero duzoze duhurire mu bukeye tuvugana ingene twosangira ku gatongo k'umuvyeyi. Jewe ndi wewe sinoza bizwe mbuziki. Fise ibitoke vyanje ndarya mfise ndarima. Mugabo hamwe mu gitondo wovyuka ugasanga ibintu vyose warimwe nabirandaguye urashobora kuvuga uti finaluma naho nzorima naje sinzobirya. Vuvoye no je m'excuse jewe n'abantu dusande tuvugana tuganira jewe nuko mvuga sinshisha hirya ntabwo ndi umunyepolitike ntabyo no abantu rero uzuraba witwa nimba ari muhiza nimba ari inde naratangaye ngo yahora ngo ari mu official mu ntuze mu biro kwa president arubahuka kandika ngo abantu ngo muri Mahama ngo mugize iki jewe je n'ai jamais été à Mahama mugabo namwe nta soni ugira gukindaga bene wacu bagorewe mu mahanga après tout donc rero agateka umuntu ni wakiha alors pour terminer je n'ishatse kuvuga je propose ziriya micro urinde Andris aize kuvuga wumva utubahana utubisire merci Andris Placide yego twese nk'abantu bakuze dufite imiryango turiyubaha rindira Andris aize kuvuga we zimya micro yawe wabukotse merci rero sivuvure ico je neko ndavuga ndavuga pasana navyanditse kuri word yanje reka tuganire umuntu afise intuzenya ica kuko nta muntu n'umwe afise ubwenge bukora abuze kugira ico yiyumvira ndavuga pasana naranditse je ndakunda kwandika surtout naranditse ndavugana dosende defde ikibazo cayo nta nubwo twovuga ngo reka ninumire ngo ndibindaba kuko uko hahera igihe bagenda baduza uko urumva abantu babaye mu nzu zisanzwe barazi uko imbeba ijyana imbeba igiye mu nzu iraza ikajya buke igahuha yabone utikobye tuyasinziriye ikajya cyane daba na ni muze vraiment twitera iteka turabarundi nta barundi bo kubaho menga menga dusavye indaro menga tugira ubuntu kandi kwitera iteka jewe nama mvuga nuko gusa ntaheruka kuvuga nuko tugira ibikorwa kuko CNDD-FDD ikintu conyene gusa gishobora gutuma bagira nibikorwa no vous trompez pas kuvuga amajambo kuvuga space gusigura histoire ingene mwezi gisabo yaje canke ntuzenya ntabwo bibatusha ndababurorero bubiri ejo bundi ngira mwarabonye le président de la République ubwoba yavugana avuga ngo hari abantu ngo bagira bamutere ibintu yumviriye mu mutwe kubera gusa vuza ati M23 ikirasa niyegereza ngaha kandi M23 bavuga ibi urabona ko yari yapanitse abantu bamwe baravuze ko hariho abadede bo hejuru bari batanguye guhungisha imiryango donc atagikorwa basha
tuzoguma dutera inkuru. Bon, ico rero je niyumvira kugira simpave nihariza. Kuko sibuvure ubu unya baraza bagafata ibintu by'umuntu ugira mwarabonye ahantu mu Irohero abana basigwa n'umuntu mutamerutse kwipfira baje babasambaguriza ko inzu yabo mwibaza inzu y'Ibujumbura uzokura he yindi parcelle uzoyikura he mugabo ico cara kigaruka ko mu ntuzenya mu nyishu. Rero ikibazo gihari ni dede jewe reka manze mperaho mugenzi namwe barundi turiko tuganira. Ikibazo ni CNDD-FDD na filozofi yabo bavanye mu ishamba batigeze bemera guhinduka bemere yuko baje muri societe ibamwe abantu, societe ziri normale zibamwe abantu zigengwa n'amategeko. Ico kintu carabananiye gutahura. Kubera ko rero byabananiye gutahura nico gituma ubona ibintu byose bavuga nta mutegetsi avuga ataravuga ngo ibintu ngo twagize ngo tuzobereka kandi barundi banabitweretse kandi ibaza abantu bagira 2010 icivugo c'amatora bakavuga ngo nimba ngo shiririza ngo niziri mu magi donc bavuga ibintu wumva yuko vure batari ibintu bihumuritse ngo bacemwo ntibabona nk'abo bandi bacemwo ntibabona donc ni ibintu nuko gusa turi un peu passif nk'abarundi mugabo ni ibintu byari biteye isoni ni ibintu byari biteye ubwoba. Ubu rero urabona igituma mvuga ko CNDD-FDD si vous voulez c'est un danger, ne vous trompez pas, nta nubwo ari danger kuri ku Burundi gusa ni danger kuri meme ku karere daba politike aba bene wacu bo muri Kongo basigaye bagira zo gufata abantu kubafunga kubanyaga kugira iki no bafise ntuzenya bari kwishure rya CNDD-FDD. Donc c'est un danger meme kuri generation ziza daba ingene baradikariza abana batoyi ukumva baririmba ibintu bafashe ku mutwe biri terrible byuzuye urwango. Donc c'est un danger ibwirizwa kuba eradike. Nta kuntu turabarundi miliyoni 10 turabarundi miliyoni 10 sinumva ingene vraiment tutekereza tukanuma imbere y'abantu majana 2 ijana canke bangahe bigize ibihangange. Bon nimuze rero en plus y'izindi initiative zoba ziri ankuru jewe ndi muri anonymous shobora kuba ndi n'umuntu muto mugabo je propose iyindi initiative ifo ko tugira ihuriro riri digital tukagira abantu dukorana sur terrain physique d'une facile physique. Ibyo byose naho twokwiha umwaka naho twokwiha igihe kingana gute n'imyaka 10 iraheze tuguma tuvuga jewe vraiment abanyepolitike bacu sindabagayira mugabo gushika n'ubu mu ntungi sindigera ntahura ingene usaba ubutungane umuntu yakwanga. Andris mikro yari yikufye wari kuvuga uti sindumva ukuntu usaba ubutungane wari kuvuga uti sindumva ukuntu umuntu yosaba ubutungane umuntu yamwangaje. Nariko ndavuga nti sinzi ko umunyumva umva neza 100%. D'accord. Rero ndavuga nti nta muntu asaba ubutungane umuntu yabumwimye. Ubutungane ni nk'iteka. Ubutungane ni nk'iteka umuntu aragiha. Nivyo nanye ndavuga ubushize aho jewe naherukira kuvuga. Jewe wewe tuvukana wewe Reynolds. Ukaburi igitega kwitongo. Ugaca ibitoki ukagana urwagwa ukirira imihwi. Jewe ndiko ndaherera Ibujumbura. Nkaguma ndakubarira nyamara Reynolds zoze duhurire mu bukeye tuvugana ingene twosangira ku gatongo k'umuvyeyi. Jewe ndi wewe sinoza. Bisiye mbuziki. Fisi ibitoke vyanje ndarya mfise ndarima. Mugabo hamwe mu gitondo wovyuka ugasanga ibintu byose warimwe nabirandaguye urashobora kuvuga uti finalement naho nzorima naje sinzobijya vuwe no je m'excuse jewe n'abantu dusande tuvugana tuganira jewe nuko mvuga sinshisha hirya ntabwo ndi umunye politique ntabyo no abantu rero uzuraba witwa nimba ari muhiza nimba ari inde naratangaye ngo yahora ngo ari mu official mu ntuze mu biro kwa president arubahuka kandika ngo abantu ngo muri mahama ngo mugize iki jewe je n'ai jamais
ete amahama mugabe namwe nta soni ugira gukindaga bene wacu bagorewe mu mahanga après tout donc rero agateka umuntu ni wakiye alors pour terminer je n'ishatse kuvuga je propose ziriya mikro urinde Andris aize kuvuga wumva utubahana utubisire merci Andris Placide yego twese ngo turiyubaha rindira Andris aize kuvuga we ziriya mikro yawe wabukotse merci rero si vuvure ico je neko ndavuga ndavuga pasana navyanditse kuri word yanje reka tuganire umuntu afise intuzenya ica kuko nta muntu n'umwe afise ubwenge bukora abuze kugira ico yiyumvira ndavuga pasana naranditse je ndakunda kwandika surtout naranditse ndavugana no CNDD-FDD ikibazo cayo nta nubwo twovuga ngo reka ninumire ngo ntibindaba kuko uko hahera igihe bagenda baduza uko urumva abantu babaye mu nzu zisanzwe barazi uko imbeba ijyana imbeba ijyayo mu nzu iraza ikajya buke igahuha yabone utikomye tuyasinziriye ikajya cyane raba